uti rero yogaruka yokora iki, yotubwira iki, yotubona gute? Bavuga ko turi bivume, bavuga ko twavume, ngira ngo ko yo hapa cavuga shaka avuga ati finalema ndaco mumaze abarundi murababe gito, abarundi murababeshi murabiyorobetsi, ati bamwe mwambwira yuko mwakumirwa imyaka myinshi mukishwa mukangazwa mukapfungirwa ubusa, yavuga ati unamwe nimwe mwirirwa murabikoramo bikorera abandi akababwira ati narababwiye ko kwigungira ku butegetsi ukaguma ko wenyene ugatunga wenyene, nta tunga riba ririmwo, nta neza birimo, kuko urashobora kubita. Yotugaya rero, yodusuzuma, yodukengera. Aricyo gituma nosaba abarundi bose, abari ku butegetsi n'abatari ku butegetsi, kwikubita gashi kugira ngo iryo ragi twasigiwe n'umuhisi Perezida Nelson Mandela ryo gukunda igihugu, ryo gukunda abanyagihugu, ryo gukorera igihugu, ryo gukorera abanyagihugu, iryo ragi ribe ntabanduka. Abantu bave mu migwi y'amoko, abantu bave mu migwi y'intara, bave mu by'amadini ubona ko acanamwo, bave mu kwinubana, bashire hamwe inguvu bafise, bashire hamwe ubwenge bafise, bashire hamwe uburyo bafise, twubake iki gihugu kibi igihugu citeka kuko Mandela yabyifuza, kibi igihugu c'ubwugamo kuri bose, kitubera umuvyeyi nkuko Rwagasore yigeze kuvuga ati shaka ko leta iba umuvyeyi wa bose, kibe umuvyeyi w'abarundi bose. Ntidusubire kumva abantu bishwe cyangwa bangajwe cyangwa bapfunzwe kubera ubwoko bwabo n'ivyumviro byabo. Ntidusubire kumva abantu bazira ibitsina byabo, bazira ivyumviro byabo, kuko tubibona uko aho niho tuzoba turiko turakurikiza twubahiriza iragi twasigiwe n'uwo muhisi Nelson Mandela, kuko yavyipfuriza abarundi akavyipfuriza n'ibihugu byose n'abanyagihugu bose bo kwisi.